rero nimba uburundi no munsi bufise intara zitanu bakubwira ngo icitwa diaspora c'est la 6e province y'uburundi birakoze gushiraho ngo kubu y'uburundi narigeze kuraba documentaire imiraho berekana uburyo mu Bufaransa bari barungitseyo abantu bari bagiye guca doctora mu kiganga berekana uburyo mu bantu ico gihe sinzi periode bari bafatiye kumugaba bavuga hari hagiye abantu 500 b'abarundi bose baraheza baba abadocteur 425 bose n'abadocteur ipari mu Bufaransa abo bandi nabo nyene ntibahejeje bataha mu Burundi nk'indwi muri bo nibo baje hano abandi baca bigira za Canada bari zahe kurondera ivyo ni gihombo gikomeye ku gihugu ku gihugu kiba cemvestishije kikabigisha ninko kubikira mukeba ukabika ubitse mukeba kacaza urakoze ugashira ibintu mu kigega uvuga ati bizontunga mu mwaka uza kandi ubibikiye umubanyi ugacu uhura n'ikigoyi c'inzara idahera kandi wari warebikiye bavuga bati abantu tugerageza gushaka gukorana nabo ngaha voilà nibatubera abana beza ku kibuga nimba ari aba engineer uhaye amatsu nimba ari bero vuze ati ndakurunga ikimiliyoni 10 nshirira umufundi ari kwishaniye agire ati benshi muri bo nabahemu turungika amafaranga bakayajya nukuvuga namico kintu cavara imiliyoni tuvugiye arungise nk'imiliyoni 500 wa mwenjere acagenda kubaka utuntu agafukafuka ku miliyoni 100 akabara hejuru 400 nukuvuga yubaka bimwe bamutuma agenda kuduza igorofa giwe voilà bimwe bamutuma uza gusanga ari nka copy ni nka copy kavyaki mugo vyinjiyemwe mu mizi nimba ari mubwiye ati inzu nkeneye ikaro imeze kuno aziyaranja nimba ayishira kwisima aca dessine ikintu gisa na karo hamwe homwe usanga iyo karo uzokoresha ivyuma bimezu ivyuma cyane byo biri cheap awe bivuga nko nabizi ivyo gusa kubona iki kiduze ivyuma cyane nivyo robira nko amafaranga bigakunda wewe mutumye fera bito y'inyapani nka karorero akashaka gukubita inshinwa naho nyene ya dezi nka 6e qualité niko rwabivuga romba ukaba muzabona iyo hadutse mu induru benshi bafise aga systeme sito nk'aba n'abakobwa guca bavanga urumva kubera aba diaspora na benshi abantu bashora imitahe n'abagabo n'abagabo uzoshanga atenge kuri ibintu ngurumva nga diaspora ngo n'abana babi ngo badusaba ngo twebwe ngo dubashaka ko amafaranga kugira dukora imigambi hanyuma ngo nabo bagaca badukenera ko we ukunda gukoresha kantu ngo kawa kera ngo baca badukenera ko ngo ama video y'urukoza soni ngo niki mukabo wicirana neza nk'igihe wo kushirana ziya mpande zibiri uri kurazumviriza ugasanga mbere ujya mu diaspora ico kintu yasote chapiro mu diaspora ifite amafaranga yiwe afise inafere do 100 million canke zirenga ubu yoba kwera akicara muri Amerika ngo araratajyamye yemvise ibifaranga vyiwe ku bwa video y'umuntu atambaye kwe ese muri Amerika canke ahantu hari akeneye wakera hoho yorinda ngo mukore projet agusike miyo mitahe yose kamo niki 10 cyayo ariko arakoresha atanakwiye akarana wakera 10 urakoze cyane je ikintu nosaba leta yari kwiye gukurikiranira aba diaspora bagenda barakubitwa ku ntoki cyane tuvuge nk'ubu igashira itegeko tuvuge nk'umu diaspora agomba kore nka projet runaka akizera umuntu runaka leta ikazirakurikirana leta rero kugira ibizemwo kunya n'ujya muntu akoze amanyanga abona bamuyoye ninde mugwiza tunga wujuje ivyo bintu nubwo bayakwizeye muri duke ejo atokwizera muri vyinshi ese bera nk'ubu je ndavya akazo maze gukora ejo no barambonye usinye nka contract baguhemba miliyoni 5 ku kwezi kwe ahubwo mbambona you deserve more udeservinga nibirenze byo mugabo waricaye uratekana warabaye umwizigirwa warerekanye ico ushoboye warerekanye competence warakoze cyane ndazi nawe nyene nkuba hari nimbatara nabikora avuga ati mukobwa wanje muntu wanje wo kwizigirwa ako kajambo kararyoshe kuba umwizigirwa ni vyambere ejo uzabona gukubise bya bimodoka bigezeho bacavuga ngo bera ngo sigafise ngo vyashuka dad yarakoze reka umuntu yakoze Imana irakunda umukozi ravuga ati abantu bo gusesera gafu ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana bivanye naho mwerereye muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno musi special turi muri open debate ijambo ry'ihumure ushaka urwaye cyangwa ufise ikibazo ewana gikaze gikomeye
ivyo uri kuracamo vyose vraiment ndakubwire nti siko bizohora ureme mu mutima namba ari ikibazo c'ubukene namba ari ikibazo c'ishure namba ari ikibazo cyo mu rugo namba ari ikibazo abo muvukana ibiki mu buzima haba vyinshi ariko ndagomba ndakubwire ntiwiyahure hari abantu bahora biyumvira kwiyahura garukiriza ngaho gitangwa kubona iyi video garukiriza ngaho vraiment ubuzima burabandanya nta joro ridaca kandi nta mvura idahita ndi kumwe na Bwana Diko Diko Entertainment kuri YouTube naho hantu ni Daddy Amora sinovugira hejuru navugira hejuru Diko amakuru bana je meze neza ndashima ndakubona nk'ibisanzwe Bujumbura izuba ntiryo bari tuvuga si breaking news rirahaba kenshi gusa sinzi impamvu ari ryinshi mu kwa mbere no mu kwa kabiri sinibaza ko ariko byahora cyane nawe uraryumva Ticho ntumva nakavura ka cyane kubera iyo kaguye njanja kugama ariko izuba shajyatse kunsuka kayatakanye bamba yakanye gageza ndakwakiriye kuri micro za Roy TV murakoze cyane ubuzima buragenda ubuzima bumeze neza bera shaka nenda gukumbuye ndagushimira kuba wanyakiriye ariko nari nkumbuye kongera kuyagana bano bantu batwizeye abakunzi bacu narakunze ama reactions bagize ku kiganiro twakoze ariko turakeneye ko baba benshi ariyo mpamvu twifuza yuko nka kino kiganiro bahejeje gushira ko comment byiyumviro vyabo banasharinga abahe bagenzi babo babibone kugira ko ntibisangize nako ntitube twenyene tutambe twirore nabandi babibone. Merci beaucoup Bwana Diko Entertainment natwe turishimye kuba tugufise uno musi kuri micro za Roy TV ahubwo nijana kugushimira kubera wataya akazi kandi na kano turi ubuza ngo nataye akazi ndi kuri micro wobumbeshe gose kubera je umuhamagaro wanje ni micro aho nza kwifatira haba kuri Diko Entertainment hari gusanga ko muri mu bindi Diko bindi cyangwa gasanga rundi muntu wagamagaye kwindi micro vyo kavuga ati reka ngende kwa Bella Shaka ahubwo uyu no munsi na deposit yanje mugabo ndi wawe ni muhira ntaco nahombe merci beaucoup ni nkuko mukanya nanje no kuvuturi yanje ati ngo twinjire ara sindi umunwa sinjye umuntu washakaji Bwana Diko uno munsi nkeneye twe turayavuga vraiment kuko hari ibintu muri no periode turimo canke ubuzima tuko turacamo canke tuvuze ku ba diaspora nkeneye ko dukora ku ba diaspora cyane aba diaspora mu iterambere aba diaspora mu kubura abantu bo kwizera ugasanga aba diaspora ni benshi kandi vraiment bakunda igihugu pe gose bakunda igihugu avuga ati ndavye ugwaruka ndashobora kurusaporinga ndashobora gukora akantu runaka nkatanga akazi ugwaruka rushomereye rukaronka occupation ariko gashaho narahemukiwe narizeye umuntu ntiyambere umwizigirwa aba diaspora rero bari hanze y'igihugu babuze tubanza tubaramutse tubaramutse barundi barakunda burya no gukurikirana bino bintu byacu ubona yuko ni bamwe mu bantu burya bakurikirana ama interview ku ma YouTube bamwe mu bantu no mu muziki baterera ha mu ma films je nize numva umbabarire sinzi aho rekura uragana ariko tubanze tubaramutse cyane aho bari muheza gigwe tubane gatanu kuri gatanu asha murabi wacu vraiment muri umuryango kuko nugo umurundi aho bari hose agumana identity yo kuba ari umurundi kandi agatima kagatera kamwibutsa iwabo nico gituma ubona hagera igihe bakavuga ati tugende muri vacation iwacu voilà kandi burya vacation si mu Burundi gusa woja Miami woja Dubai hari ibibanza byiza byo kuraba woja Singapore ariko uzurabe benshi ni nka bose umuntu ndavuze ngo agiye ngo muri vacation ibi bitangwa agiye muri vacances afata indege iza direct muhira kandi wibuke Diko nuga bari kategura gukora imigambi ayitegura kuyikora muhira sivyo avuga ati nubake iwacu urakoze cyane kuko nk'itu dufate nk'iyi BD USA sinzi uko makuru yawe umaze kuyumva iyi BD USA no nyene ni BD USA n'aba diaspora sinzi story behind n'aba diaspora bo muri Amerika bavuze bati tuje hamwe dukore ikintu kizima kiboneka n'umakungu kizoboneka baraguza gace iyo onya muntu zenya iyi ntuzeya mu ruzibego ahantu bita kama kwa Sebatuse baraguza the place banza kinini ngomba bakora ibintu vrema kandi vy'amateka Diko wibaza ko ari kubera iki aba diaspora biki gihe benshi gitigire nyamwishi
batinya guha imitahe abantu bokora bagakorana iki kintu nawe warukize kwanza yuko uno munsi ahantu abadiaspora benshi bageze tubanze duhere kwa kana ahubwo icambere bafise imyidogo cyane muri bo haba imyidogo myinshi wa munezero bya byiza byose twari ko turavuga byo kumva yuko ivyo bakora byose menga babikorera hano ukamenga bohindukiza bakavuga ati nubwo mu mahanga bigoye ngire mfata amafaranga yanje abo rero ndayatwara azotume ahirayo muga kuyajana handi wacu nza guhura n'ibisanga nkoresha iryo jambo nkaryo bakumva neza ati ndabihevye rero ugiye kuraba niba abantu no munsi uza gusanga bari mu myidogo ahubwo bisaba ngo tubanze tumenye ngo iyo myidogo yazananye ariko kandi kugira abantu rutiramanya babanze bumve diaspora ica rico nimba dukwiye kucubaha tukacubahiriza nimba dukwiye kubabanira neza canke nabi birasaba ngo tubanze tumenye kino kintu burya dufashe yuko Burundi bufise intara 17 ndiko ndagarukana zimwe zahahora canke wanashaka dufatire kuzoba dufise intara zinga 6 canke 5 pasi nzingaye zitandatu ni Bujumbura Burunga Buhumuza Butanyerera ni sisi urakoze Gitega na ni sisi sisi ni 5 bagenzi ni 5 ni 6 mu mbone kugira nibiduca abamenyesha makuru mutwibutsa ariko je ndibukamwe Burunga Buhumuza Butanyerera Bujumbura Gitega nande ni 5 nizo rero nimba Uburundi no munsi bufise intara 5 bakubwira ngo icitwa diaspora c'est la 6e province y'Uburundi turabira koze gushiraho ngo kubu y'Uburundi nukuvuga ngo Uburundi ma bufise intara 5 iki kintu cyose tugiteranije umugwi w'ikintu citwa diaspora gica kiba intara ya 6 y'Uburundi impamvu mpereye hano nukugira tubanze twumve ngo iyi ntara yitirirwa igihugu nubwo yoba wanashaka itamera ifese abantu badashoboka nubwo bari abantu b'imborego ese igihugu gica kiyonkorako iyo ntari gumari yaco ahubwo niburi bagakora igituma yoja ku yogira discipline yogira indero yokora nkuko izindi ntara zibaye ikaba nkuko izindi zibaye kiranone road ino diaspora ariko turavuga ni ntara iririshe ni ntara irimwo ubumenyi kubera ko nitwara abana igihugu cirwa kirarunga kabaja kwiga iyo batagarutse baza kuja muri ya monde y'abantu bishwa aba diaspora nitwakenera ya madovize igihugu cirwa urakoze cyane nageze kuraba documentaire miraho berekana uburyo mu Bufaransa bari barungitseyo abantu bari bagiye guca doctora mu kiganga berekana uburyo mu bantu ico gihe sinzi periode bari bafatiye kumugaba bavuga hari hagiye abantu 500 b'abarundi bose baraheza aba docteur 425 bose n'aba docteur ipari mu Bufaransa abo bandi nabo nyene ntibahejeje bataha mu Burundi nk'indwi muri bo nibo baje hano abandi baca bigira za Canada bari zahe kurondera icyo ni gihombo gikomeye ku gihugu ku gihugu kiba cemvestishije kikabigisha ni nko kubikira mukeba ukabika ubitse mukeba kacaza urakoze ugashira ibintu mu kigega uvuga ati bizontunga mu mwaka uza kandi ubibikiye umubanyi ugacu uhura n'ikigoyi c'inzara idahera kandi wari warebekiye bano bantu rero wumva yuko nabantu bakomeye nimba umuntu afise ubutunzi bafise amafaranga bafise amadovize bafise ubumenyi kuko benshi muri bo barize tureke n'ibyishure ibino vy'isomero nabantu baba batemberana henshi hatandukanye kwisi bakagira experience y'ubuzima baruguruse cyane mu mutwe nakubari smartness kuba bari smart abo bantu igihugu kirabakene nabantu bazi gukoresha umwanya uzura bujye umuntu ashize hano mukavugana ati bana saa 6 duhurira hana ukarenza ko iminota 3 usanga yarambiwe baba yahageze kera ivyo nabwo n'ubutunzi mubayeho gute vraiment mwe mubayeho mugifata umwanya minenegwe mubona iterambere rizoza gute urakoze cyane abo bantu rero nabantu b'igiciro kinini ni ya ntara twe dukwiye kwitwararika ngere hahantu hawe rero sinigeze ndahataka aba bantu wumvise bibavamwe bavuga ati twamaze umwanya munini tugerageza kwimvisa mu gihugu cacu leta y'Irundi irabitworohereza bigakunda ni sawa urabona yuko nanye nicubahira umukuru w'igihugu amaze imisi asemerera ati nibaze igihugu kirimo amahoro igihugu kimeze neza baze twubakire hamwe ngira urabona nimwe waruvuze za USA abashoboye kudodera bakaza neza igihugu kirabaha n'ibiparisera bakubaka zizantuze ya hepfo hari amazu meza buterere hitwa gute muri Miroir na ahantu hari ibibanza by'akaroro leta iba yabigizemo ariko bibafashamo rero ariko ku rundi ruhande bavuga bati abantu tugerageza gushaka gukorana nabo ngaha voilà nibatubera abana beza ku kibuga nimba aba engineer uhaye amatsu
nimba ari bero uvuze ati ndakurunga ikimiliyoni 10 nshirira umufundi ari kwishaniye agire ati benshi muri bo nabahemu turungika amafaranga bakayajya imigambi tuvuganye gukora nti nagushire mu ijambo hari n'ushaka kurungika tuvuge nk'imiliyoni 100 akavuga ati uraraba ubaka akantu kameze ukunuku kunuku nukuvuga namico kintu cyavara imiliyoni tuvuge arungise nk'imiliyoni 500 wa mwenjelea chagenda kubaka utuntu agafukafuka ku miliyoni 100 akabara hejuru 800 nukuvuga yubaka bimwe bamutuma agenda kuduza igorofa giwe voilà bimwe bamutuma uza gusanga ari nka copy ni nka copy kavyaki mugo vyinjiyemwe mu mizi nimba ari mubwiye ati inzu nkeneye ikaro imeze kunuka aziyaranja nimba ayishira kwisima aca destiny ikintu gisa na karo hamwe mu usanga iyo karo uzokoresha ivyuma bimezu ivyuma cyane byo biri cheap wewe ubivuga nkunabizi apfa gusa kubona iki kiduza ivyuma cyane nivyo birango amafaranga bigakunda wewe mutumye fera bito y'inyapani nka karorero akashaka gukubita inshinwa naho nyene ya Dezi nka 6e karite niko rwabivuga urumva ugasanga nibibazo rero aba bantu baracitse intego no munsi kubera ko abo bari babwirizwa gukorana babavuna amaboko ntibababera bizigirwa mu gihe abavuga ati jewe ndakurungikiye amafaranga nshatse ko dukorana umbere nk'ijisho ryo muhira uravyumva hanyuma urabona biba bigoye nkuno munsi umuntu yicaye muri Europe kuvoyaja gatanu mu mwaka biragoye ibintu vy'amaviza n'amatikete kwa mawagize ni ibintu bitwara umwanya munini ababizi barabizi mugabo yaronse umwizigirwa hana kuva ati nubwo no mari imyaka 2 ndafise umuntu hari abo rero barababuze ni kimwe nahera ko ndakubwira ngo araraba gufata imiliyoni ziwijana nubwo zi miliyoni 5 gufata amafaranga yawe yarungitse aha dufata warungikiye umuntu cyane urazi ko nshaka korora ingurube kubera rega nawe nyene inkoko barabikunda bino bintu hano agaca bimviza imiliyoni 5 wowe wakoreshejemwo ibihumbi majana ni gucanka wakoresha miliyoni izindi umugani wawe zose uzishize inyuma akazorindira rero hano hari system yo kuguma utelefona ngo bana ngo ngo nzokubwira ngo biriko biragenda neza hamwe za nkoko fotora niza mugenza watari zazi sasa ikindi gihe azoza muri vacances akubwira ati ntembereza ha hantu abirondera bibura cyangwa ujya umuntu ahubwo ahakwe no guhunga yiruka wewe wumva ari wowe aho hantu wobandanya kuzana imita hari n'undi sheni bukadiko yarafashe aragura ivyuma nk'ibi vy'amakamera ivyuma amatrepied kila kintu vraiment urabona ko sare cyangwa se uyu studio iwe ikwiye aragenda nkuko iyo kwizera we cyangwa akizera jewe ivyuma byose ngaho birakwiye nukuvuga umuntu yabisigiye tipa gishika muri Amerika ivyuma byose nubara mu buzirenge yahengereye agishika barabuzirengero giwe cyangwa nk'umu diaspora nk'uyu urakoze nko muntu urazi ikintu yonoye ijya studio nibuze abajene basi nkinduwe yari guhakaza hanyuma biciye muri ijya studio akabona business irakunze hari gihe ari kuguruza n'iyindi hari gihe ari kuraba n'undi mujene amubwiye ati bana muze je ndakenyaga kamera mpa nikorere hari gihe nk'ubu pasa bari karafata ikiganiro avuga ati mugabo iyo mafisi yindi kamera nari gufata n'ikirenze iki canke nari gufata ibiganiro 10 ku munsi mugabo ntibikunze ko bayicishuha canke batene zikwiye urumva nari gukoresha yindi uriya muntu acacika intege uno munsi ntiyo fasubiye kurembereza mwa bino bintu rero nabandi n'indi mihingo yose nuko bimeze ahubwo uvuze n'icyo kintu nibuka no muri entertainment ibintu birahari cyane hari abantu benshi hano bidogerwa barundi ba diaspora nuko badakunze no guca babivuga cyane ugasanga ati je hari umusitare abasani twavuganye ati tugiye dukore business tugiye dukore project je ngenda ko investisemwo dusinyana amasezerano kunuku nimba ari umuziki nimba ari nka filme niyo nkunda kuba ndimo cyane nkaraba utuntu tumwe tuberamwo bya biseruka n'ibidaseruka ati hanyuma wewe nzoguha ibi nibi hanyuma nawe umpibi bamara gutangira gukora imwe waruvuze nk'inyuma y'ameza ngaha wa musina yasi canke wa muririmbyi aririmba kubahiriza amasezerano bigatangira kumugora niyo mpamvu uzabona iyo hadutse mu induru benshi bafise aga systeme sito nk'aba n'abakobwa guca bavanga urumva kubera aba diaspora na benshi abantu bashora imitahe n'abagabo n'abantu b'igitsina gabo uzoshanga atangiye kurira ibintu ngurumva nga diaspora ngo n'abana babi ngo badusaba ngo twebwe ngo dubashaka ko amafaranga ngo dukora imigambi hanyuma ngo nabo bagaca badukenera ko we ukunda gukoresha kantu ngo kawa kera ngo baca badukenera ko ngo ama video y'urukoza soni ngo niki mukabo wicirana neza nk'igihe wokwicirana ziya mpande zibiri uri kurazumviriza ugasanga mbere ujya muri diaspora ico kintu yasote chapiro muri diaspora ifite amafaranga yiwe afise inafere do 100 million canke zirenga ubu yoba kwera akicara muri Amerika ngo araratajyamye yemvise ibifaranga vyiwe kubwa video y'umuntu atambaye kwe ese muri Amerika canke ahantu hari akeneye wakera hoho yorinda ngo mukore projet agusike miyo mitahe yose yose kamo
n'ici 10 cyayo ariko arakoresha atanakwiye akarana wa kera 10 urakoze cyane mba numva umugana w'inzira nziza ntiyorinda guca mu kwinvestisa bariya burya bari direct anakeneye ivyo kubwira ati abana je mfisaya nawe nkorera ibi ntarinde gukikiriza mugabo ibintu byose tuvuga ngo urumva ngo vyagenze ahubwo twemera yuko maybe nituratahura business ko zikorwa abantu bamwe canke dukora escroquerie nabi tukayikora hatariho ejo tukananirwa bikica business zacu twari gukorana n'abantu hanyuma bigasiga byishe profile yacu personality gasambuka hanyuma na za nyungu zacu bwite zikabura hanyuma rero tukacintege tukavuna amaboko baba diaspora bashaka kwinvestisa mu gihugu cyabo bigatuma batabandanya gushora imitahe hano bahitamo swat kuyagomeza kuri amabanki hari naho nyene bigoye usanga ari karahomberayo bigatuma ejo kwa kuboko kunini ya ntara kwa dukeneye ko byinshi ngo yunganire idashika hano vyoroshe kubera iki kubera ko tutabaye abizigirwa ahubwo rero n'aba diaspora leta je ikintu nasaba leta yari kwiye gukurikiranira aba diaspora bagenda barakubitwa ku ntoki cyane tuvuge nk'ubu igashira itegeko tuvuge nk'umu diaspora agomba kore nka projet runaka akizera umuntu runaka leta ikazira kurikirana leta rero kugira ibizemwo kubunya n'ujya muntu akoze amanyanga abona bamuyoye leta rero kugira izibizemwo haraza ahantu biza kugoranira nko muri ayo makase nk'ubu we turavuganye ndakubwira ngo ngiye kamera zibiri shinga TV online hanyuma igikura tuzaba turaretse mugabo niyo tangira guhemba canke turonse ibiraka biterwa n'intumbero umuntu afise tuzogabura mu percentage runaka leta ngo yihamagara gute kugira musinyane contrat irikira supervisa ivyo bintu gikwe ko leta ari mu supervisor ni cabona yarabonye ivyo bintu kiretse gusa twovuga ngo muri ya masezerano haraza kuzamwo ibintu biri professionnel kontra yandikwa gute ko gute ese birasaba ko duca nko muri ADB ni muri project tugiye kwandikisha n'ivyajayo ese ntaba urabona hano hari ibintu abantu bize ibintu by'ubu abavugizi abashingwa manza abantu biyemeza abavoka sorry umwavoka niwe muntu nashaka kugerako ati nimba hari umwavoka abikurikirana abari ngaho burya leta nuko yinjira mu bintu ukora nuko nico bashaka kuvuga leta nuko iza mu bintu kuko niba tangira kuzana escroquerie kuri wa mu diaspora mu gihe mwari mufise umwavoka yabo wiwe cyangwa uwawe araho hantu biraza kukugora guhindukiza ibintu mu gihe wacu uvuga turumva rero umwavoka yarahari biroshe ko n'urubanza worushinga erega niyo mpamvu ubona izo ngorane nyinshi ubuziba bikanka yuko ushinga urubanza none ugiye kwitwara wohera iyo mwasinyanya ni twari bijye bintu mwavuganye ku mbuga kuri WhatsApp canke yaraje mu yaga ikiyago ca babiri nkako natana kamera ihari tuza kwemeza gute yuko byari ibintu bihari rero umugani wawe ahubwo turabe neza kuko je ndavuga ku ruhande rumwe nkavuga no ku rundi ugiye kuraba n'abadiaspora benshi bera hari gihe bakora ama business menga babwikuyemwo nkaya kugira abazi barabwisubizemo none nishora ngana kubwira ufata miliyoni zawe gute ari amafaranga waruhi ikindi kintu abantu bahano batazi bazi yuko aba diaspora menga bafise amafaranga yo guta menga yona yaca man bera je ndamaze gutembera gato nubwo ntaragera kure cyane hariya canke ndamaze kuyaga n'abantu bahari kugira hariya ukuyemwo ibyo bita amakori ugakuramwo hariya nimba ufise n'inzu ikaba harimo icuma gikanyisha inzu umenya yuko ivyo bintu c'est pas pour rien c'est gratuit nibiri urabirihira rero umaze kuriha ivyo vyose amakori yo mwibarabara ukagura igitoro ama assurance wa muri kurarihira kugira ucagure honyene $200 wumve ko ari amafaranga menshi nanishatse kubagarukako nimba mwibuka ko ayo mafaranga ava ahantu kure wowe ufashe ibifaranga vyawe upfuye kubishora ubonye inkumi nziza nka Bera for example ukubera kuryoheye gusa twenga neza kuri kamera wizufa kumurungikira babavoka ntibabayeho nta cabona ntaki ukubise kuno kubugiye gukubise kuno kuzitwara uzobwiye nako kantu nimvuze ati rimwe na rimwe twinvestisa twabwikuyemo niyo mpamvu wa mwana w'umukobwa canke wa mutibere canke undi muntu agaruka ukamenga yo gutwenga tino no muntu javuga yandungitse nk'amafaranga gute niyo mpamvu babakobwa babo bitahuye ndakunda kuvita kwitahura nubwo buri biri mu buryo buri negative yagize imana ukaba waramusabye ako gafoto ahubwo ashaka kukubwira ngo ni forfe wewe wampaye ibi nanje ndaguhiba twarahanye uri kunkurikirana kuri baba baraciye nubwo ngari guca usanga anafise umuntu ameze nk'umwavoka uje nabi
uzosanga afise umuvugira ahubwo uzitwa uri kuramuhohotera ivyo wabica biba forfe uzobirondero bibura rero iyi monde y'aba diaspora bisubire ko bamenye uburyo bemvesa hano hantu ni wabo barahari bashiremwe ubwenge mu kwemvestisa ariko kandi nako turi hano nimba turashaka kwirukana ino ntara ikenewe tugerageze duhagarare ku kantu ko kuvuga ngo reka tubabizigirwa kandi business yari yose burya hatabaye mu bwizigirwa nk'akarorero diko naguciye mu ijambo twebwe urabona tuvuge nk'udufate nko kuri Roy TV twebwe turi team work dufite abo dukorana turi team y'abakozi nukuvuga kandi umukoresha wacu nawe nyene ari muri iyo ntara nawe nyene ari muri iyo ntara nk'ubu tuvuga ati turapararanganyije akazi arahagaritse ubona bice bigenda gute ariko wewe je ndavye Roy TV uburyo yubatse nibaza ko tuno tuntu tuvuze we yaradusetse inzera tumaze kuko ndabona yuko maybe arafise umuntu ameze nko mu ambassadeur hano ego mukora nka teamwork harimo uruhande rwa management munabahagarara ibintu nka manager ariko kandi Roy yicaye ibintu byayo yarabitunganije imbere y'amategeko munafise wa ruhande rwa kuvuga umuntu abahagarariye ivyo bintu no mu mategeko cyane biragoye rero ko umuntu no musi yo failinga keretse tuvuze ati business yagenze nabi ebana amafaranga biranse yuko yinjira mugabo ndazi ko vyogana yuko no musi bera yavuga ati shaka no gakamera ndagakunze ndagakenyereye ko shabera mbambona abo gukurikirana kwe apana kunkurikirana bisanzwe bisigura yuko first of all aka kazi tuba tuko turakora sivyo niko kazi kaba kakubesheje ahubwo sha kandi nakazi gatuma ushana kuronka nandi ma opportunity mu gihe wavyitwayemo neza ukaronka n'ubundi buzi uvuze ikintu mbabarire ce mbanza kivuge ko twihuse nk'ubu uravye akamaro Roy TV kumari uravye aho yakugejeje wo kubahuka kweri gufata uriya muntu yakwize akagwishizere cyo akavuga ati wa mukobwa icara hano hantu dukora wo kubahuka kumuhemukira bero ko wabone mbabone nubwo wogenda n'ahandi hantu ho muhamagara ati bana mutaba kubwo impamvu y'ubuzima cy'ibintu bigenza ukunuku nimba ari mikoro wari warampaye ntahana uyishikire nimba ari platform wari waranshinze uyishikire hanyuma mbere binakunze wewe uburyo ndabibona binabaye ngombwa umubwira ati ngire ndagutegurira uzonsubira canke ndabona iyinderema mwokorana kugira hano hantu ndamutegura ndamumenyereze trebe ibintu bibandanye biduga kuko bera ntiworyohe gubonye Roy TV yageze hano hantu yafashije abantu benshi yigishije benshi yahinduye benshi ijyamye uravye nka CEO wacu n'umuntu avuze aguhe nakazi sivyo ni nk'umuvyeyi right urashaka kuba nta competence nta experience ndibuga ngiye tabera muri Roy TV kuruna fata micro sinaizi niyo bitaba umutwe nukuvuga nka kujya utangwe akavuga ati mvuga rero kamera irakije uvuga ati mpera ngo mwaramutse ngo canke mwiriwe ngo bivanye naho muherereye mugabo ukumva menga ntavyo uzoshobora mukubwira ati ni intango focus urakuda akazi ego focus rero ugenda usanga watangiye kubimenya he the best coach ni mukoca mwiza cyane cyo gukora ko ndavuga nti burya nubwo bufise akazi gatoya si dufate ko ukorera nk'umuntu wo muri zo ntara nubwo ko bari gatoya muri kajya gatoya ba umwizigiza ikindi kunda akazi ikindi witange ibintu birakwiye kuko ari gena wazora nta kuronka ndenza ko kuri ibi hari n'igihe gukunda akazi wavuze gukunda akazi kuba umwizigirwa no kwitanga umwete ninde mugwiza tunga wujuje ivyo bintu nubwo bayakwizeye muri duke ejo atokwizera muri vyinshi ese bera nk'ubugenda vyakazo maze gukora ejo no barambonye usinye nka contract baguhemba miliyoni 5 ku kwezi kwe ahubwo mbambona you deserve more udeservinga nibirenze byo mugabo waricaye uratekana warabaye umwizigirwa warerekanye ico ushoboye warerekanye competence warakoze cyane ndazi nawe nyene nkuba hari nimbatana nabikora avuga ati mukobwa wanje muntu wanje wo kwizigirwa ako kajambo kararyoshe kuba umwizigirwa ni vyambere ejo uzabona gukubise bya bimodoka bigezeho bacavuga ngo pera ngo sigafise ngo vyashuka dad yarakoze reka umuntu yakoze n'Imana irakunda umukozi ravuga ati abantu bo gusesera gafu bavuga ngo iki niki reka rero diko ndamushimire n'umuntu afise diko ndakunda ukuntu ugurutse mu mutwe nukuvuga bishitse ukaja nko muri izo ntara wajije ntara narayigiyemo umva uvyumve neza kanuka nubwo ntarayigeramwo nibona nk'uwuyibamo voilà kandi maherezo kuko bavuga ati ico wifuza kuba uracyattractive energy yawe irasana navyo nakubari tuvuge ngo ushaka kuzomukire attract ubukire nimba umukire
yayura kagira uku ya attracting yikwege rero nibera muri rya ntara ya gatandatu y'Uburundi. Thank you diko rero reka tumushimire kuba yatwitavye kuri micro za Roy TV. He's like my colleague, ni nk'umukolege. Ndi nawe kabisa nuko tari muri mvuge turi muri team work nitwinjira mu cumba kimwe ariko mu nzu nini y'ivyo vyumba tuyihurira gate ni portail merci beaucoup Diko Entertainment ndamushimiye umuntu akadukurikirana namwe utabwabone Diko Entertainment uja kuri YouTube ucumubona ucukora subscribe urakoze cyane muri bwabo ni muri bwabo numu influencer bikora neza cyane mumenyesha makuru vraiment hageze ku bintu vya open debate mba numva menga nk'uburanjaniranije mugabo antuka twayaze kwagiranye ikiyago ciza sune je nabwo tarabinsaba basha nejo ukampamagara ndagaruka ariko kandi nteshe nkuko bivuze batambonye habazombona kuri Diko Entertainment nawo wama wateye agati kukaza tukayaga tubandanye twubaka n'igihugu cyacu cyane turasa kuri no ntara intara irakomera kare ndakumbuye kuyavuga kuri Diko Entertainment sinjye umunwa reka rero tushimira abadukurikiranye abantu mwagize commentaire merci beaucoup abantu mwagize subscribe merci beaucoup tuzosubira ubutaha na Diko tumushimire bye bye ciao aho hambere hahise mutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga